Peterole si igitoro gusa, ni intwaro, n'ubutunzi, ni intandaro y'intambara n'ibihano bikomeye. Muri kino kiganiro mu buryo bwose tugiye kurabira hamwe ibihugu 10 vya mbere bifise peterole nyinshi cyane ku isi, tumenye umwimbu wavyo, igitigiri cavyo en pourcentage tugereranije n'ibindi bihugu ku isi, n'ingene peterole yavyo yahinduye amateka y'ivyo bihugu. Tuza gukoresha ingero ya bari imwe ikaba ingana na litiro 159. Niba utarabikora kanda subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Iyi ni Olivier Media, karibu mu kiganiro. Ku mwanya wa mbere tuhasanga igihugu ca Venezuela. Venezuela ni igihugu gifise umwimbu munini wa peterole, ifise bari imiliyaridi 303. Venezuela ifise peterole ingana n'ibice 17% vya peterole yose yo ku isi. Ico umuntu akwiye kumenya kuri Venezuela nico gihugu gifise peterole nyinshi cyane ku isi, ariko peterole yayo iraremereye, igoye no gucukura. Ifise ibihano bikomeye cyane vya Amerika n'Uburaya, ivyo bigatuma idashobora kugurisha peterole yayo ku masoko mpuzamahanga ndetse no ku masoko asanzwe y'ibihugu vya Afrika. Nta burenganzira ifise kuko Amerika n'Uburaya vyifatiye ibihano bikomeye. Ibi bigaragaza yuko peterole nyinshi itabuza igihugu gukena canke gusenyuka. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga igihugu ca Arabia Saudite. Arabia Saudite ni igihugu gifise umwimbu wa bari miliyari 267. Ifise peterole irepresenta ibice 15% vya peterole yose yo ku isi. Ico kuriye kumenya kuri Arabia Saudite nuko peterole yabo yoroshe kwimba no gukura mu butaka mu buryo bworoshe. Niyo yohereza peterole nyinshi mu bihugu vyinshi vyo ku isi. Ifise societe ikomeye cyane ku isi yo gucukura peterole yitwa Saudi Aramco, entreprise ihagaze muri miliyaridi 200 z'amadolari y'abanyamerika. Nta bihano bikomeye ifise ku gihugu ca Amerika kubera peterole, ariko ihora ifashwe ihanzwe ijisho n'ibihugu vya Amerika na Buraya kucitwa agateka kazina muntu. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga igihugu ca Canada. Canada ni igihugu gifise umwimbu wa bari zingana na miliyari 170. Niyo ifise 10% vya peterole yose yo ku isi. Peterole ya Canada igoye gushukura cyane kuko iri mu cyo bita sable bitumine, igoye gukura mu butaka ku rwego ruhambaye. Impamvu Canada idashobora kuyicukura cyane nuko ikingira ibidukikije ku rwego ruhambaye. Iyo peterole ya Canada ishobora gutuma ibidukikije vyononekara ku rwego rukomeye. Ivyo bigatuma Canada idashobora gucukura peterole yayo nk'ibisanzwe. Nta bihano mpuzamakungu Canada ifise kubera peterole. Ku mwanya wa kane tuhasanga igihugu ca Iran. Iran ifise umwimbu wa bari miliyari 155. Niyo ifise 9% vya peterole yose yo ku isi. Ifise peterole nyinshi na gaze nyinshi. Ifise ubushobozi bukomeye bwo kwihagararako kuko ifise ivyo Amerika n'ibihugu vya Buraya bikeneye. Ifise ibihano bikomeye cyane vya Amerika, yabujijwe kugurisha peterole ku bwinshi, ndetse n'amafaranga ntashobora kwinjira mu gihugu bivanye na peterole ifise kubw'ibihano yafatiwe na leta za Amerika n'Uburaya. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga igihugu ca Iraq. Iraq ifise umwimbu wa 45 miliyari dolari, niyo icukura 8% vya peterole yose yo ku isi. Iraq yahuye n'intambara zahungabanije igihugu ku bwa peterole, ndetse na politike y'igihugu ca Iraq ntihagaze neza kubw'ibihugu vya Amerika na Buraya biteza intambara nyinshi muri Iraq kubw'iyo peterole y'igihugu ca Iraq. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga igihugu c'Uburusiya. Uburusiya bufise umwimbu wa 107 miliyari dolari, nibwo bwimba 6% vya peterole yose yo ku isi. Kubw'umutekano n'amahoro ari mu Burusiya, Uburusiya ni kimwe mu bihugu bitatu vya mbere bishora peterole nyinshi cyane ku isi, kandi ifise n'umwimbu munini cyane wa gaze. Impamvu ivyo bishoboka nuko ikoresha energy nyinshi muri politike kugira ngo Amerika n'ibihugu vya Buraya ntibabafatire ibihano. Ariko nubwo biruko Amerika yabafatiye ibihano bikomeye kubera intambara, bagabandirijwe amasoko, ariko ku bwa systeme nziza kandi hambaye y'Uburusiya ukomeza kwirondera yandi masoko mu buryo bukomeye. Ku mwanya w'indwi tuhasanga igihugu ca Kuwait. Kuwait ifise umwimbu munini ugereranije nuko ico gihugu kingana, kuko yimba 6% vya peterole yose yo ku isi, nayo ingana no Burusiya. Yimba 100 miliyari dolari. Ico umuntu akuriye kumenya kuri Kuwait, ni igihugu gito cyane ariko gikize cyane ugereranije ubutunzi bw'umuturage wo muri Kuwait no mu bindi bihugu vya Buraya. Abanyagihugu b'ico gihugu baronka ubufasha bukomeye buva mu mafaranga ya leta yavuye mu mwimbu wa peterole. Cyari igihugu cigeze kubamwo intambara mu minsi yaheze, ariko ubu ku bwa politike nziza n'abategetsi beza bisigaye vyoroshe cyane kuba muri ico gihugu.
Ku mwanya w'8 tuhasanga igihugu ca Emirats Arabes Unis. Emirats Arabes Unis ni icukura 5% vya petrole yose yo kw'isi, ifise umwimbu wa 90 w'imiliyari do bari. Emirats Arabes Unis itandukanye n'ibindi bihugu vyinshi vyimba canke bifise igitoro kuko yoyo yashize imitahe myinshi mu bukerarugendo no mu buhinga. Ntishaka gushingira kuri petrole gusa, ahubwo ishaka gushingira ku bumenyi buhambaye no kwikorana buhanga. Nta bihano bikomeye yigeze ironswa n'ibihugu vya Amerika na Buraya, ndetse ifise umutekano n'ishoramari rikomeye. Ku mwanya w'9 tuhasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zifise 4% ya petrole yose yo kw'isi. Zifise umwimbu wa bari 60 w'imiliyari. Kubw'amahoro, umutekano n'ubwigenge buri muri Amerika, Amerika nico gihugu ca mbere gikora petrole nyinshi buri mwaka kw'isi. Nta bihano na bike ifise ku bindi bihugu, ahubwo niyo ishira ibihano ku bindi bihugu. Ku mwanya w'10 tuhasanga igihugu ca Libya. Libya niyo icukura 3% vya petrole yose yo kw'isi kuko ifise bari miliyari 48 icukura. Petrole ya Libya ni nziza cyane, ikunzwe cyane mu bihugu vyinshi, ariko kandi nayo ifise intambara nyinshi hagati mu gihugu. Leta yabo ntimeze neza, ntipanze neza. Petrole kandi niyo ibabera intandaro y'amakimbirane n'intambara zihoraho. Aha twamenya ko petrole ari umugisha ku gihugu, ariko igashobora kuba umuvumo uhambaye. Ibihugu vyateye imbere si bifise petrole nyinshi kw'isi, ahubwo nivyagize amahoro, ubuyobozi bwiza, ndetse n'iyerekwa ry'igihe kirekire canke vision mu rurimi mwese mwokumva. Isi izokora iki igihe petrole izoba itagifise agaciro nk'akifise uyu munsi? Bino bihugu biteye imbere biteje imbere na petrole bizotera imbere canke bizosubira inyuma? Ni waba wakunze kino kiganiro canke ufise ico ushikiriza, ushobora kutwandikira binyuze muri comment. Ntibagire kugira subscribe, kurayikinga video zacu no kuzisharinga. Naho butaha.